ngo uri gikuri uri umutwakazi nabyo nibuka mubwiye ibintu byinshi ngo uricaye for real. Imana yari impaye ayo mahirwe nkigisha abakobwa bose bo ku isi bakamera nk'uko umeze, canke ikampa amahirwe yo kuvugana nabo nk'aho ati hariho akarorero keza aho wiva umutima wahengamiye kuri VAVA. Shira umwana mwiza ndabikunda, ariko umenye ko hariho abakobwa babi, abakobwa b'inzigo, kuko ibasu umuntu umwase utamuhakanira mu bugwaneza. Birababaje. Sheri, ndumva Mutonya we yarababaje cyane. Teuko gusa hajya mu rukundo si bishobisho n'imitima ihura, hagiye kumva umutima wiwe wakunze utamukunda. Icyo namusaba no kwihangana, hama kuba yarakoze ayo makosa naho kwabaye kutamenya. Hajya iyo wishuye umuntu nabi, kumbure hariho igihe nawe aba afise ibindi bibazo mu mutwe wiwe, ariko muzomuharire kuko nawe yabikoze atabizi. Wait. Umutima wanje wihuta kubabarira, wihuta gukunda, ariko nomenya ubutumye twebwe babiri hagiye kuvamo umusazi umwe, abana babiri. Niba ari n'ikibi no kwiga kugikora, ariko nawe basi akababara kumva ukuntu bijyana gusaza umuntu. Rega yo banyambuye, yo bangize imfuvyi igira inshuro zibiri. Sinakubwiye petit frère niwe papa niwe mama. Iyo nshaka kwibona amaraso yanjye ndayabonera muri we, yaramusagije. Rero nanjye Imana y'Imana. Shagi murokore eza rusufe changa Kuza Shagi hano bagiye kuri gukaza akazi naje gukora atara kandi akubuzamu sakubuzamu amazi inwe amazi yo kunywa nosi ngayo yafatwa impa torumpa Shaguri bagiye karije nagusabiye akazi ndakwirukanisha Allah yefatwa tora nkwereke subizaho yampeneze n'amaboko yose ko giruku waremaye giruku uku waremaye tuba twarateguye kandi nze nihende numve boss ambwiye ngo Shagi ngumufata nabi tosha ndagufata ndagucuritse uriko uramfata neza eska wabyimbye the boss man uzovyimba n'amazura vyimbaho you know me mu boss amfata neza atani ico dupfana mugawe tuva ku gatumba kamuri kuramfata nabi ku portail again genda ku portail Shagi umugani mu kirundi batishange n'amafuta kabiri n'ufise umufutu mu maboko Shagi je ufise umufutu mu maboko wakuto Emberbe bunyuru kastareleti kabwa na Yesu gamutu sisi faraga mizihero hendu mintuka vumitu naiti watabanu te watafakuru ingo mpamazi ingo auzo hava boss Oui, baby. Wapishe nakwari. Oh my God. Nakwari? Nakwari meze nabi. Oh, senya. Nano nifishe nasi mwende kukura buri muhira. Mwende muhira. Sono problemi mensi, umiye shock.
sheri iyo uriko ukaza kumwerekeza iyo uraba ukigora ukaza kumwerekeza kwa muganga sheri wakwigora gatonya ariko ukaza mukabikora ubuvugwa yagarire gatori inge batubere tukabiri tukabiri tura nabishida yo koroheza bisaba ko tukende kujya muganga ndagusanga yari samba indiri cyangwa ndagukunda ndabihanga Vava, sinahura kumwe ntushobora gwara ukaremba ukaborera mu nzu. Ngurindiriye ngo zabashira ngo yiva. Upaka ngo bari bakujana kwa muganga. Je sinakujana kwa muganga. Beho umubajije yakwishuye gute? Yambwiye ko ari mu kazi kenshi ntiyaronka umwanya wo kumureba. Yumva ugera mu kazi. Reka ndakujana kwa muganga. Azozasanga ukomeye. Erega nawe ntiyokwemera urwaye uremvye nkuko. Sha John ndumva nta wundi muntu yonjana kwa muganga atari ahubwo n'umukanyura aza kuvuga ngo ndumva ata wundi yonterera rushinga ataniva. Ubwo yo gutera urubona. Umviriza. Itegure ndakujana kwa muganga shahure ko ibintu byo gufite. Sishobora kujya kwa muganga atari ivanjanye. Vava ariko ibintu by'imikino shawe. Umukuri nko gutegura tugaje kwa muganga bakakuvura bakabanza bakanamenya n'ikibazo ufise. Ntabwo yabonye. Allo? Wishe. Wapi nta mitenda ahubwo ngo mandeni. Uraje njye kwa muganga. Sawa inge nitegura usange mpeje yakwira tunyaruke. Sawa. Danatomba yambwiye ko aje ngo njane kwa muganga. Ngo araje ngaha? Okay, reka ndamurindire kugira ngo tukutware turi babiri na kare niyo kwishoboza. Cyo ndakwengenze. Bazi ibyo twayaze nawe. Ndagusabye ntubirenge. Ahubwo byaba byiza ugiye kare ntagusange ngaha. Ubu rero uje ushaka ko nzonda ndatangura kubundabunda nk'ikibwana cyangwa ikibunda. Nkaho umengo je hari ibintu byatari bihari. Turabagenzi bisanzwe. Nta mpamvu yo kwinyegeza cyangwa yo kwepa iva. Nimba iva ko kumukuru. Ni giki cyatari uri kuramunyegeza ko nzi je nawe. Turabagenzi bisanzwe. Atarukundo rurimo. Ahubwo bino bintu byo kuba amatwinyegeza nivyo azohava amenya mu nyuma bibe kibazo. Ibyo ndabizi nta kintu cyatari gihari. Ariko abantu bafite imitima itandukanye. Ushaka kubimubwira akabyakira uko utabimubwiye. Ndakwinginze ngo mizi iryo banga. Umwanya nzogera nzobimenya. Kandi urazi ko ata makosa turimo. Okay. Ndabona ko tuzoraba nabi n'ubugenzi busanzwe bugahagarara kuko kuhamanirwa mbunda nkamwe ngo ndikibwa ivyo bintu birananiye. Ahubwo ntuvuga amajambo menshi ngo hapfa gusanga ngaho. Naragutelefone ndakwandikira amapere menshi ama message. Ndakumenyesha ko gwahoze kundaba. Ako niyo ugeze zo kunda. Vava, I'm so sorry bro. Urazi ko ujya munsi wa telefone apere nayibonye mw'ijoro. Ibaze ko nayi kumwe na sheri wanje kandi umunsi wose twari twawuhevye kugira nyene nandi bazi cyumva. Nukurumba barira. Ashobora kwigwana na sheri wa musi wose kugera yaho ibagira n'inshuti zawe. Nigashanaye kugira gute? Umva twavuganye yuko umunsi wose tuherera urukundo twubaka urukundo. Ndumva ari hatari. Gusa inyuma y'urukundo hariho n'abandi baba bakenewe ku ruhande. Yayo baba please reka ivyo bintu tubivuye ko sivyo. Tuvyibagirwe sivyo kandi I'm so sorry. You know that uri umugenzi wanje ndi umugenzi wawe.
none biciyemwo rimwe ucushavura nk'uko mbabarira n'ukuri please. Okay, vyahetse. Hama wambwiye ko wirigwanye umusose na sheri wawe. Washobora kunsigurira urukundo ico ari cyo? Je nka jewe ndakubwiye. Urukundo icya mbere n'umwanya. Icya kabiri n'agaciro. Kuko umuntu ataguhaye agaciro uwo mukunda gute? Umuntu ataguha umwanya uwo mukunda gute? Beho umubajije yakwishuye gute? Yambwiye ko ari mu kazi kenshi ntiyaronka umwanya zo kumenya. Yumva ugerama mu kazi reka ndakujyane kwa muganga azozasanga ukomeye. Erega nawe ntiyokwemera urwaye uremvye nk'uko. Jewe nka jewe sheri wanje atampaye agaciro imbere y'abagenzi biwe, imbere basi y'abantu nyine baba kuri nosi. Ntampe n'umwanya twokundana gute vyo? Je nuca ndamuheba nkagenda ahandi bampa agaciro n'umwanya. Numva ko nyene bikubwira urukundo n'umwanya, umuntu akaguha agaciro akakweka ko akwitayeho, agaheba nk'umuzi nese navuye ko nari kumwe na sheri wanje umunsi wose. Agaheba umunsi wose akaza mukagumana, mugakora nyene ivyo mwumva ko mwokora nyene kugira urukundo rwanyu ruryohe. Je numva ko nabikubwiye, sinzi nkawe rero. Ubu ndabitahuye, ndamenya urukundo ico ari cyo. So niyumviriye ndavuga ati sinujya kuraba umurwayi atakintu ndamushiriye. Kandi na kare tuba tugomba gukundana mu bihe nk'ibi, tukabana hafi tukitanaho kubw'ubugenzi bwacu. So Aho Joma urakaza. Akira. Sasa kuti vyanzaniye. Yes. Nta mpamvu nimwe warakuzana ikintu na kimwe kubera je narakize. Vava kuba warakize ntibisigura yuko utokwakira ibisukuti ndaguhaye. Kandi ntibisigura ko wakize amenya carahunguka ku buryo utoturya. Turye. Impamvu nuko nanje navyikorera nakize. Vava. Bino bisukuti sindabiguhaye kubera ko utovyigurira. Ndabiguhaye kubera ko umutima umpatiriza kubiguha. Okay. Merci beaucoup. Urakoze kuvyakira. Yama. Rero wewe nzanye ukuboko uraza guhitamo aho urufunguruzo ruza kuba ruri. Ni wahitamo ngaha ruri ngaha niko wanze. Siko Hagiye munjiru toye hehe. Urushi ikonze. Munjiru toye hehe. Enga habe tenga neza. Toye Je ntoye hose. utoye hose. Aca umugani mu Kirundi bati urucira nyoko rugatwara ivoka. Utoye. Ayala. Shiramo imiyaga. Wihenze bavuga ati urucira umukate rugatwara ivoka. Nta nkuru ufise mu mugo. Oya. Katubihere. Oya gira. Reka tubihere. Tomboza sha. Bihindura umukino. Oya tomboza. Ariko ndumviriza. Ariko ndumviriza. Oya.
Nishogora naje. urazi ko shaka uno munsi nze kurara ndarota twavyaranye abana turi ahantu nyene kuri Tanganyoko, umwana umwe yicaye ngaha, undi mwana ngaha, undi mwana yicaye hajya, nanje papa nawe mama twicaye impande yawo turiko turanwa duniya yote. Shaka nze kubirota, ndaza kwiyaranje ukuntu ndabirota neza tuze kuba tubereye, sivyo? Kandi urabona ko je ndi inzobe kamera. Ikindi naco nawe ndaba mu maso narakubiswe ndaba nkuku naracakaritse ndafise n'imfunguruzo. I'm the boss of woman king, okay? Gezaho nagufasha amajwi. Ariyo yiva? Sihari. Ko yambwiye ko ari hari. Sihari. Hari jewe. Hari jewe. Mbo yari yampaye ibintu ngo nze kuguha. Okay. Take your map. Yaguhaye nyine. Kariya ko yagusigiye 50 minutes. Baganye ibikombe sanze bitogeje. Yesu wabambye kumusaba ziri byaha by'abasuma bafatwa baramaze kuba barokora. Maka wakora ngaha? Ni umukozi wo ngaha. Uwo musoma n'umukozi wo ngaha? No musoma? Uwo musuma akora ngaha? Akora ngaha mugabo si umusuma. Abasuma basigaye babahubutse. Si umusuma n'umurokore. Murokore umuntu murazi? Yesu ashimwe. Amen. N'umurokore. Bidahura n'imisozi kweri. Baganye je ndagiye kumena kano kamadare. Barakundanye. Bisigaye mukoresha n'abasuma. Oya si umusuma ariko. Nimba yari umusuma naho twe hano tumuzi nk'umurokore. Sanze nawe umusuma nyarukiriza ibihumbi 10. Saya nabibitse kwa nari nsanzwe nzi kuri umwana myiza uza kunsororera nca mbwira kamenda yakuye. Kumbe mwese murabasuma. Darambweshero ukuri kose nyarutse. Gusa ncorera basi na 5.